Gukora ambifizo ari ibintu byanse naronse abandi bantu bavuga jewe byanse ziwanje zirabwa n'abantu tukarema gushika ku myaka 25 n'umunani babaye benshi 30 abantu bakuze ariko tumaze gukora ambifizo nabonye byanse abandi bantu yongereje afi combien pour imyaka igera kuri 45 niba ko ari icyizere yagiye aragwa yagiye amamu muri fan base yiwe twafise n'imyaka myinshi so yiwe sigara abafana biwanje twateguye contrat yo gusinyisha Wiz Designer nka brand ambassador wa Festica Burundi. Ntabwo yari wenyine, hariho na Rinoji, ariko shime kubashikiriza yuko Rinoji yagize ikibazo yagwaye ntiyashoboye kuhashika, ariko twateguye contrat ya Wiz ama ivya Rinoji nazo tuzobamenyesha hanyuma. Kubandi hano ndaryohewe cyane kuba tugiye gukorana akazi kamwe na mu boss hano Nexon, ko yanyizeye muri company yiwe ayo Festica igwacu igwanyu. I'm so happy for sure. Kwiyumvira kuri Wiz Designer twagiye dukikana ibikorwa vyiwe, kanatsinda abasani n'abantu bazwi cyane, abaririmbye n'abantu bazwi cyane, n'abantu message yabo ishobora gushika kure cyane gose usumvye abandi bantu mu gihugu. Kuri Festica muri contrat twarashoboye gushiramwo imodoka Wiz twamwemereye, imodoka ikabiri mu nzira. Mu ndwiza tuzobahamagara abazoba bahari muzoyibona. Ni imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Allion. Amashimeshi cyane. Iyo modoka Wiz Designer niyo azokoresha muri mugihe tuba dufite n'amasezerano cyangwa azoba ari kuriwe no guhindura mu gihe bati ndashaka guhindura. Muri make Wiz Designer mu gihe azoba ari kubana na company y'imiduga ntari kuriwe kugenda n'amaguru. Irafise igihe muganiro novembre. Ifise kuri Wiz ifise igihe ca 6 mois, muga kuri Rinoji yari ifise igihe ca 2 mois, ariko bose ni contrat dushobora kongereza bivaye n'ingene twagiye dukorana mu gihe dukoranye neza cyane. Byarahindutse kuko ibyo bankenera ko cagiye byangana n'uje mwana ibintu byarahindutse, ndavuga ati bikoze nanjye tubasira gukora kandi bisanje. Wiz nta muduga yarakanzwe afise? Jena muduga ndagura ndagura bivanye na gahunda zanjye nari sanzwe office nari kubikora before, ariko nari mfise izindi gahunda ziwanjye zikukatisha kwishika kandi hanze. Hari ibindi bintu hambavu y'agataka Wiz yishimira amaze gukora mu muziki? Ndabona uri kuraza muri music ufise ingufu yo kwemeza abantu kugira bakwemere muri ico kintu muri yo kategori canke yo side. Twumve yuko muri aya mezi 6 ya mbere mugiye kuba mukorana hari ikintu bigiye guhindura muri career ya Wiz. Mwiriwe, ku mazina yanjye nitwa Kashake Nelson, abaje muyobozi wa Festica Burundi. Cyane na mbere turabashimiye kuri mwese mwashoboye gushika ngaha, shinze muri hose turabashimiye cyane gose. Ama Festica Burundi ni shirahamwe bijejwe kudandaza imiduga no kuzana imiduga no kuyikotesha. Turashobora gufasha abantu bagomba gutuma imiduga hanze mu bindi bihugu vyose bishoboka, tukabafasha tukayibazanira bakayironka kandi mu buryo bumeze neza bwizewe cyane. Hama no ku miduga iri ngaha turashobora kudandaza imiduga ngaha mu gihugu, tukadandaza tunga tukakotesha. Ego ibyo Festica isanzwe ikora. Twateguye contrat yo gusinyisha Wiz Designer nka brand ambassador wa Festica Burundi. Ntabwo yari wenyine, hariho na Rinoji, ariko shime kubashikiriza yuko Rinoji yagize ikibazo yagwaye ntiyashoboye kuhashika, ariko twateguye contrat ya Wiz ama ivya Rinoji nazo tuzobamenyesha hanyuma. Ndabaramukije mwese, ku mazina ni Wiz Designer musanzwe muzi, then kuba ndi hano
ndaryohewe cyane kuba tugiye gukorana akazi kamwe na umubosi hano Nexon kuba yanyizeye muri company yiwe ayo Festica iwacu iwanyu. I'm so happy for sure. Yeah. Kwiyumvira kuri Wiz Design twagiye dukwikana ibikorwa vyiwe twaraba mu minsi yeze twarabonye ibintu bita challenge turabona ingene vyakiriwe n'abantu turabona ko ibikorwa vyiwe bimeze neza turabona igikorwa ariko arategura ko kizokwakirwa n'abantu benshi maze turavuga ati reka tumwegera hakiri kare hama dukorane nawe nzeri noji nawe kwa twaramwiyumviriye twagiye turaba ibikorwa vyiwe nawe nyene vyiza turamwumvira turabona ko dukoranye nawe ushobora kuronka akunguko nka company kanatsinda basanye n'abantu bazwi cyane abaririmbye n'abantu bazwi cyane n'abantu message yabo ishobora gushika kure cyane gose usumvye abandi bantu mu gihugu. Yego hama kukijanye n'abaririmbye b'abakobwa ntabwo twabatereranye, iyi ni intango imbere mwitegeye yuko nabo nyene tuzobahamagara tukabahamagara namwe mukahaba kandi ndifuza nawe kuzoba uhari kubona nakojeje cyane gose. Yego gusa turabibemereye sa murakoze. Kuri Festica muri contrat twarashoboye gushiramwo imodoka Wiz twamwemereye, imodoka ikabiri mu nzira mu ndwiza tuzobahamagara abazoba bahari muzoyibona. Ni imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Allion. Amashimeshi cyane. Iyo modoka Wiz Design niyo azokoresha muri mu gihe tuba dufite n'amasezerano cyangwa azoba ari kuriwe no guhindura mu gihe ati ndashaka guhindura. Muri make Wiz Design mu gihe azoba ari kubana na company y'imiduga ntari kuriwe kugenda n'amaguru, iryo rizoba ari kosa. Hama nawe ico azodufasha nkuko asanzwe ari umustar azwi cyane na benshi, adufasha kumenyekanisha ibikorwa vyacu kubishikana kuri abantu twebwe tutoshikira kuko akikirwa n'abantu benshi cyane. Niyo mpamvu twamuhamagaye tukamwizera tukamuha kontra. Yego murakoze cyane. Yeah, sinzi ko ushobora kunyibutsa ikibazo wabajije. Impinduka nuko tuzoba baduhinduye nyene mu kwideplasa then ni guhindura imyifato kuko ni company nini tugiye gukorana nayo kandi ifuza ko abantu benshi bashobora kutwizera baciye kuri jewe canke kuri Rinoji maybe ko nawe nyene asanzwe arabwa n'iki gikorwa. So impinduka izohaba mu iterambere ry'uwanje n'iterambere rya Nexon cyangwa rya company yacu. Ati amafaranga bategeza kuyatanga. Yego hariho salary yandikiwe farmo akandi arayizi apare y'ivyo kubera umuduga urakenera igitoro, umuduga arakenera kuwufata agiye gufungura. Urumva ntiyova n'imodoka mwiragiye kuri restaurant agiye adafise yo gufungura canke n'ibindi asanzwe yafise mu gato zo kongereza ku byose ngafise. Hariho salary ya buri kwezi azoraroka ibi. Nkuko twe twabivuze umuntu ntitumugurira imodoka ngo duhereze ngaho gusa, turamufasha kudedwana kwimukuri Dar es Salaam ko nyinshi ntozishikira. Mu gihe imodoka yamaze gushika Dar es Salaam turamufasha ikintu bita konvo, tukimufasha tukimushikana ngaho mu gihugu, hama tukamufasha kudedwana vyose makabiheze byose tukamuha byose vyatunganye tumuha imodoka avec document ataki ndasubira kuriha muri leta. Murakoze. Mbega kubura bari noshi ngo mwavuze ko gwaye musima musingishije so kamagara cyane mbere murashobora kubizo yavuyemo cyane acari mu ngo yakora. Amagara ntasezerana ko Rinoji twavuganye kuva kare, yari programme kuza twavuganye gushika 13 yari yavuze kari mu nzira ariko araza, ariko mu nyuma bashobora kudutelefona manager we Randwi niwe yashoboye ku telefone aratubwira ko binjiye ibitaro kuri Rinoji abangamiwe n'amagara. Urumva nitwo muterana kubera amagara mu gihe atasida bishaka ko mu gihe twasanga atasida bishaka naho twafata izindi ngingo. Hama tuzobahamagara niyamara gukira tuzobahamagara muze hama namwe tubisabishe mpari.
irafise igihe mugabo irafise igihe muganiro novembre ifise kuri wizi ifise igihe ca 6 mois muga kuri rinoji yari ifise igihe ca demo ariko bose ni contrat ushobora kongereza bivaye n'ingene twagiye dukorana mu gihe dukoranye neza cyane kandi ndo twifuza sa ntabwo ari igihe gito kuko ni contrat umuntu ashobora kongeza amasezerano ziri open ziruguruye ntabwo ziri determine ziruguruye yumva zivuga yuko impande zibiri mu gihe zibihurije ko zirashobora kongereza bisigura ko akazi gakozwe neza mu mpande zibiri zose nta kibuza amasezerano azongezwa cyane gutse imodoka muri kontra siko kontra ezi muzo y'umwaka cyane kontra ko turamaze kubona neza martisa bamusekera kontra ko imodoka kontra ezi cyangwa imodoka ezi nazo imodoka cyangwa sosiyete muri kontra uko vyanditse yuko kontra imaze guhera wizi designer afise guhitamo kubiri kugumana imodoka canke company ikamuha amafaranga ahwanye n'iyo modoka niko kontra n'umunyamuziki n'umukomedi n'ara mu memere kuko nawe ari muri entertainment byagenze gute nawe bari ngaha bimeze gute okay niyo ntambwe twari tugiye kuja inyuma y'ibibazo Festka Burundi ifatanije n'abambasada bayo aribo Wiz Designer na Rinoji twaricaye turavuga reka dutegure ihiganwa tuumva kugira twegera abafana ba Wiz Designer n'abafana ba Rinoji kugira nabo nyene baronke kuri ivyo vyiza urumva abasani abarimvye ntiboronkama abafana babo nabo babure niko guca dutegura inuzi higanwa kuri Facebook ku rubuga rwacu rwa Festka Burundi dutegura yuko uzoba wa mbere tuzomuha telefone ndenwa ya telefone yo mboga bwa iPhone ari iza gutangwa n'umu star w'umunsi turategura ko uwa kabiri uwa gatatu wa kane ko tutobata kubera nabo nyene bagiye muri competition dutegura ko tuzobaha ibahasha umwe iciyongeye ko naho kuwabaye wa mbere nawo twamwemereye n'urugendo rwo mu Burundi hazoba yacaguye kandi akazojana n'umu star kandi muri ico gihe ubwo rugendo rwiwe tuzorumenya vyose tuzomenya gushikayo tumenye n'izo azokoresha vyose ivyo kuri mu vyo kurya byose neza kugira uko yumva kwa muri Android akatumira iPhone abantu bamama yigwe gusindikirana kubandi ngahanye abantu benshi bari nyuma bagiye baramfasha sinabidishoboza bijyanye shimira abantu bose bankurikirana kagashimwe ndakaronse kubera abo entreta simvuye kuri Android ahubwo nase muri saka iPhone niko gusakara musi mugaye cyane jyanka murinde ndashimiye CEO wa Festka n'umukozi wese nzi yadera ku munsi nawe nyine mushimiye mugenzi wanje afashije muri byinshi muri urugendo shimiye namwe ko namwashyize ngaha numva nyohewe sana sinumva ingene no bibereka ariko ndashimiye sana nisibo Yes nuko munkunde ndabaramutse mwe muri kumuragana mu dukurikirana buri munsi ndabashimira cyane kuba mukomeza kubana natwe nitwa Fulgence Mika nkuko bisanzwe ni Mika TV kugira ngo twe turabira hamwe ibyo dukora abanyempano abanyengabire batandukanye nk'uko byamaze kuba bifata umurongo mu Burundi barahari ni benshi ariko bariko barakora kandi bamaze kuba bakora n'amateka menshi mu guhindura uruganda rwa 2 rw'canke umuziki w'u Burundi uwo dufise ni rurangiranwa n'umustar muramuzi yakoze byinshi kuva kuri Nyampinga mwaramukunze kandi n'ubu ndazi ibikorwa byo muracyabikunda kandi turi kumwe na Wiz Design mwenyewe muramuzi nza kuri Rwanda mu presenter ko byinshi na warahari uyu munsi amahigwe ya mutwengeye canke ya museke bivanye n'uri muvuga namubonye ahantu ari mu bintu bikomeye ari kumwe n'abakomeye ndavuga nti nkuko bisanzwe umwanya uhari reka turaba ukuntu tubigenza mu minota mike dufite turaza kuba tuyikoresha neza rushobore kuyaga ku byabaye mu bimenye ariko kandi tunace ijya nino ibyamaze mu iminsi n'ibikorwa by'ingene biriko biragenda nkuko bimeze wizinda kwakiri ndashimye cyane for the first time for the first time umeze neza ariko ndashima pe ibintu by'agasuti
agasuti ni tentire birajana style just biramubwiye kabisa. By the way wambaye neza nyene byaba cyone yuko nyine uvuye ahantu kabisa. Umuntu akubonye wambaye nkuko cyabona ko ari impuzu zimara rubanza niko bazita mu Kirundi. Urubanza ari wizijyana mu mwanya avuyemwo rumeze gute cyanye nibiki? Urubanza tuvuyemo urubanza rwa company ita Festival Burundi. Urubanza bamaye amahirwe baraninzira bivanye na experience sanzwe mfise mu myaka maze mu muziki nibyo maze gukorera izindi company so ndumva yuko ari ikintu cyiza the way banyizeye kujewe ndashobora no kwatsingira no kubera festival kabisa. Iyo nk'umusani iyo ubonye umuboss aguhamagaye kakwizera akaguha igikorwa ubyakira gute? Uba wibaza yuko yaravye iki muri rusange? Je mu ncamake abo dukora akazi kamwe ni benshi kumwe mu kumwe ariko umwe wese abafise ico yisunze ku muntu. Ndashobora kuyumvira ati uriya mu journaliste bivanye n'ukuntu akora akazi kiwe akongereza ko n'akantu kanaka ndumva ko n'umuntu amahirwe muri bagera ku cumi kabisa. Ibyo bintu bivuga ko byashikiye no imyaka igera kuri 5 nawe muri musical experience maze guhura nayo nyinshi na target zarahindutse. Ushobora kuvuga gahunda nari mfise kera niyo biratandukanye. Gahunda yanjye narayitanguye kare ariko no munsi uko ndayibona ndashobora kuvuga ati muri abantu 10 canke 100 ubona hano samahirwe bya bintu no kwatsi nari ubasebye kote aho tuvuga yuko mbega haba harimwo n'ukuntu marketing manager ariko aragenda byifatamwo. Of course kabisa. Urumva yuko biba ariko biragenda bizamwo neza kandi ni byiza cyane. By the way ndagukeze kubera ko urinze ubona abantu bakwize bakaguha akazi biba bimeze neza cyane. Tuva ku byabaye bakwemereye umuduga zogendamwo amezi 6 yose si make ariko bigenze neza bagashobora no kongera amasezerano mukabandanya mukorana. Wizi nta muduga yaranka office jera muduga ndagura muduga ndagura bivanye na gahunda zanjye nari sanzwe office nari kubikora before ariko nari mfise izindi gahunda ziwanze kugatsa kwishika nani hamwe bikazoza muduga je ndabora ko ari ikintu marura yuko ari nka risk ndiko ndagenda rero imbere yuko no fata risk ikintu cy'cyuma no fata risk ahubwo aho nsiga bati agataka kanje ngakajya kawiz designer now bizo kwanga umuziki zo gaga nanjye nisomero tumunye no kabisa. Uvuze ko atavye umuduga mugaba gataka urumva ko hari ukuntu ubo gatevye ko uramaze kubukaronka bivuye mu muziki. Of course hari ibindi bintu hambavuye agataka wizishimira amaze gukora mu muziki. Yego birahari kuko ari byo mfasha abandi no kuvuga tukana mbega shop afite ikibazo akakini kamugira kimufasha ndagishoboye cyane nafasha abandi mu muryango cyane ndi nifasha naje kandi n'izindi investments nkora nkavuga pilawo kebuke kuko vision y'uwandi niraba uno munsi ndabejo nyuma y'imyaka 20 cyangwa 10 kubyara imeze kugera kabisa. Twumve yuko muri aya mezi 6 ya mbere mugiye kuba mukorana hari ikintu bigiye guhindura muri career ya Wizi. Of course kuko umuduga narawukota iyo ngomba gukora ibyo wanjye kuko na management ndimo ariko usanzwe nkora na groupe One Day African Badman nashaka ku misiri imbere nzo yimenyesha nka management like iko level kuko ni gahunda ndimo ni process ndimo ni official ibyo wumva zigeze zose zimeze se ni bisabwa kimwe na giteguye ndashobora kugira ati umuduga narawukota ariko kuko numva yuko uzwanda ofisi umwanya muremure na byinshi zoza ndakora bivanye nuko navuga ati agahembwe kabonetse hano kabisa. Ambavu yaho kubijyanye n'umuziki Wizi amaze iminsi mu biki no munsi bihagaze gute? Mbega umuziki wabona iterambere ryawo rating kuri level ingana gute? Narizeye before nyuma y'umwaka uvuze
canke igiheze ari ibyo nizeye bivanye nuko nayazi n'uwo twakuyana bwa mbere ubwo petit à petit n'ibintu bigenda birahinduka zigasezerana uko zagenze ngomba ko ndabiha inzira rero mu kwikomeza cyangwa mu kwipanga muri gahunda z'iwanjye bifata umunsi n'igihe si umunsi gusa cyangwa ibyo bizofata amezi cyangwa byarafashe amezi menshi yakubwira mvuga ati nangure kubaka kino kintu nangure hano ngende gutya kuri ibikorwa byabaye bikeya bivanye n'impamvu z'ibanze mvuga ati financement amafaranga nari mfise ntiyari ngombwa ko ndayashira muri music gusa ari ngombwa kushira muri ibyo bindi bintu kuko ndashaka ko ibintu bigrawinga ukibuke kugira bijya bintu nanjye nifuza ibyo canke ngiye byo ndabifise byose tudatevye turaza kuba tugaruka mu muziki uri kuraraba tumaze iminsi dufise indirimbo zitari nk'izo muri playlist ariko ndazagaruka cyane ku ndirimbo igiye gusohoka Mivida indirimbo amaze kuba uduhereza challenge ya ubona iri kirakigwa gute bikorwa byayo mbega gusohoka izoza n'amasanamu canke uzobura duha audio gusa izo zari video video quality yose ndacanye yakoze abantu bayitirana na USB umwanya gusa turindiriye ko kugeza mwana kubwira ati cyariko direbo kuba ni gahunda ashaka kujamo nzinda bihese ambise kukangusohoka itariki yo gusohora indirimbo ngo barayivuza ariko sindabivuga navuze ko ishobora gusohoka ko nako cyangwa kwezi none kwici ryamaze kuba rirama nabwo ndabikije nabwo ndabikije sinaje gukora umuziki kubera iki gusa ibyo nakoze birakwiriye uzi ko nshobora gutanga umunezero nanyizeye tugakora byo ngira kuri gahunda yanjye bisanzwe with design yagisora indirimbo nka za Good Morning na Nyampinga yari umuririmbyi wumvise indirimbo yiwe wubwa mu mubiri hari n'ibindi bintu waca wumva friend yari hari byari bimeze cyane ko muri no minsi umengo byaragabanutse babaza ko byavuye kuki bene byagabanutse gahunda nyine ziko ziranye njye nakubwiye abona uri kuraza muri music ufise ingufu yo kwemeza abantu kugira bakwemere muri ico kintu muri yo category cyane yo site y'akazi kawe ushaka abantu bakumenyera nkuko uri mu batasero bati ko ndandaza telefone kuki ngabanya akantu cyangwa gashirimo speed ikubwira bose ndabasumbe nifatira inamba mwese ajya avuga ati ebana kioske cha Fulgence ndikijya rero nuko na muri music je narakoze vuba sizina today ndahari kandi abantu baracangurikirana babandi kandi n'abandi bakuma biyongera rero ndayifata yuko byigahunda navuye kuri level ya mbere two tugwana muri zindi level kugira dushike kuzindi level hari abantu benshi bakora ama challenge z'indirimbo kuri TikTok ejo bundi sinahamaze umwanya ariko umwanya muto naringiye online nasanze bariko barakubaza ku kintu kijanye nuko indirimbo zawe zitagifise trending nka kera hanyuma nkagira ikibazo kimwe mu bantu bariko murayaga ujya munsi benshi bakora kuri TikTok kandi bakora ama challenges agiye atandukanye ku ndirimbo zigiye zitandukanye hoba hari urugero rungana gutyo bamaze gukora ko challenge ya Mivida kuri TikTok no munsi mbega uravye biharura aho bigera ni nkuko warubyifuza challenge ya Mivida so kuvuga ni ingene nayisohoye muri system yo kuvuga ati reka mbe ndumviriza abantu barumviriza indirimbo ko imeze sindaja muri promotion ndayitegure bano cyari kugira ngo ati benda nasinga indirimbo ndazi ko mfite abantu biya kurinda imirimo ngayo kurikira nuko ngira ndabaye project zokoresha iziyengo kurere kugira kabisa ni challenge iri kirabikorana neza indirimbo ngomba kubaza hari gahunda nakubwiye bwawe ngomba guheza ndayihejeje ndaca mvuga ati munsi kana kuri gusoso kabisa muri ino ci ni visit bana n'umuntu sanzo mukorana basubira kandi kikorana we urumva ko ari nyinshi gusaba cyane nyuma ubona ndi kwitegura hamavu yaho nyene hari kintu numva mengo nogarukako
hari abantu mwahora mukorana benshi bari hanze y'u Burundi twarakumva muvuga amazina yabo mu ndirimbo zawe bo bakiguhereza support nkuko babikora kera cyangwa bimeze gute? Byarahindutse kuko ibyo bankenera ko cagiye byangana n'ujye mwana ibintu byarahindutse ndavuga ati gikoze nanjye ndasubira gukora kandi business. Okay, kiya gihe mwakorana baho baraguhemba? Okay. Aho ni sawa. Muri rino ci hari bitaramo byinshi mugabo ntitwe turabona Wiz Design ku mafisha agiye atandukanye ngo abari menshi nkuko byahora bimeze mu minsi. Twitege yuko nimba abandi bataguhaya ako kazi ushobora kugira ikintu ushobora gutegurira abakunzi bawe. Tegura igiteramo navyo n'umufana. Ariko hari ibindi bitaramo bari kuryamagara. Dufanye n'umushahara ubwiye ati kira kintu naco shaka. Je muraguca ubu bidakunda nawe. Segera akarondera abandi bagakora muri bonne by'amatsiko. Cyane twumvikana basanga ndagiye gukora. Sako ndafise akazi by the way. Ndafise akazi Bubanza. Harafatanye turumvikana. Hambavu yaho nyene ku Banyabubanza bitegi ku giteramo giye kuba ubahereza vuba cyane. Ibintu byiza tu. Byiza ni kuryoherwa. Igiteramo ni kuryoherwa. Peace, love. What happiness? Nakishima kuba mvuze ati nahagiye ngiye nishimye. Kuko ategezwa kwishima. Ya kuri Wizi uruganda rw'umuziki uno munsi ruravye rubona gute? Projet amafaranga. Amafaranga asabwa urabona abarundi bashobora kuyatanga cyangwa mushobora kuyatanga mukayagaruza? Ubu singombwa ko urabira ku bitigiri by'abantu bakora negative. Ashobora kuba ari babiri uno munsi bari positive, ababiri bakazo influencing abandi. Bazo bari benshi jana nabiri tashikira abazi. Uno munsi aho ndije yanjye ndi mu yindi nzira tofauti n'abandi bantu. Afise focus ziwanje, afise target ziwanje zidifera kabisa. Uvuze ziri differa twumve zitandukaniye hehe? Wa wizikandi nzoza kwishusha media ngo tuko turatera amajambo n'umuntu canke ngo yakuze ngo base ibintu bitamuhesha agaciro canke ngo nakoze umuziki tagira basi no muziki no vuga ati soko imeze gute urumva kuko no mu Burundi nta soko dufise umuziki ndashobora kubona umuntu ko turagwana saa kurondera ibindi soko ibindi bihugu twe turakora nawe tuve yuko tukuzavanga n'umuziki dufise kuko icyo dufise ni byiza ni nka bya bindi nyine abo abanyamahanga bakora rero dushaka gukorana n'abandi tumva ati nawe yo bari hanze y'igihugu afise isoko yawe yashobora gucora umuziki ati Spotify playlist zigere du mark muba yuko ndi capable no kuvuga ati umuntu tuzokora nabyo. Isoko murondeye hanze ho muziki wacu bona utahura gute? Bya bindi rero nakubwiye ko umuntu wese ko ari guhara kuri pare yiwe kuko je ndashobora kuba niko ndabona ibintu tofauti n'ibindi. Umubano wa Wizi na media yo mu Burundi uhagaze gute kuri uno mwana? Ari neza n'abantu dufitanye ikibazo sinzi ngo umuntu akishiramo kuri pare yiwe akanyenga kuko ari abantu usanga kwisavuga ati njya mu ndabana njya murameze nk'ugasangana n'ikintu nakimura akora kuyungu cyutuma akwana cyangwa kuvuga nabi abantu nyene bateruka mu bisaje abantu nyene dufise ukuntu tuba twimereye bigiye bitandukanye ariko ni sawa. Urugendo rwawe rumaze imyaka itari mike kandi umaze kubukora byinshi mu muziki w'u Burundi ni nabyiza cyane kubera yuko tuba turiko turagenda twunguka. Ndavuga ku ruhande rwo kuronka imiziki myinshi abaririmbyi babikora neza, abaririmbyi benshi bagenda batuma n'umuziki waguka, nabyo bari byiza cyane. Hambavaho nizere ko tuzosubira tukuronka n'akandi kanya kiyaguye tukayaga ku bikorwa bya Wizi n'ibindi bigiye bitandukanye ndetse n'amagahunda menshi. Ninashaka dushobore kuba twoyaga duce gato ku bikorwa byawe ariko tudasize nyuma igikorwa cyamaze kuba nacyo kizamwo nk'igiye kuba gituma ukora byinshi gusumba kuko iyo urose kontra ndazi neza yuko ari ikindi gice gihinduka mu byo wategura ukavuga ati hano kanongere mwigira ngo nzoronke umuziki mwiza cyane nuko muri rusange numva wogira akantu usangeje abantu babunda bari cyo basaba bari cyo sabana guverinoma kubera nayo mu bantu barabe ibikorwa by'abaririmbyi. Hambavu yaho je buri mwakoranya na Big Fizzo gukorana na Big Fizzo byagushikanye he? Gukorana na Big Fizzo ari muri dance na ronse bari bantu bavuga
jewe danse ziwanje zirabwa n'abantu tukarema gushika ku myaka 40 bambe 25 umunani babaye benshi 30 abantu bakuze ariko tumaze gukora diffusion nabonye danse abandi bantu bongere combien %, imyaka igera kuri 40-45 niba ko ari icyizere yagiye aragomba yagiye amabura muri fan base yiwe kuko afite imyaka myinshi so yiwe sigaye abafana biwanje bonuko bisigaye hari icyo wasaba abantu abarundi icyo basaba uko tokundana tugashira umutima hamwe kandi tukagira ibyumviro byo gutera imbere twese yabintu byo kuvuga kuko jabuzi nta kintu bizofasha jewe cyangwa bizofasha ahubwo dukeneye kunguka nimba ari idini zo guhatsa bafasha kuno ibyifise kuno mugabo nawe uranico ushaka twese dutera imbere kabisa. Yes, nuko reka ndabashimira abo twabanye n'umwanya muto twafashe ariko nizera ko ku bantu bakunda umusore wanyu ndavuga Wiz Design amaze kubakora byinshi. Icyo ndabasaba gusa no gutemberera YouTube yo mukagenda muraba indirimbo zirika ama video mukayaraba mukasangiza n'inshuti n'abagenzi ariko kandi ku abantu bumviriza umuziki kuko abantu baje kuri YouTube benshi mwirabira ama video abantu muziko mwumviriza umuziki digital platforms zose yitwa Wiz Design numva no kuramukaraba mukaza murumviriza umuziki kugira ngo mushobore kuba mwona mbashigikira nk'abarundi. Reka ndabisabire kano kantu mugiye kuri Boomplay na Audio Mac byorera gusumba Spotify kubera ko nabonye Spotify bisaba kugura na abonema ariko kuri Boomplay na Audio Mac barashobora kwamamaza ku bikorwa byawe ata amafaranga uri karakuraba yabanje kugura nka abonema bamusaba gusa umwanya wiwe no wakaraba publicity hanyuma agasupporting ibikorwa by'abarundi. Nuko icyo nabasaba nuko mukomeze natwe kudushikira musangiza ibyo dukora muri munsi kugira ngo bigende neza mudahari ntitwohaba murabona tugadukwiza ibihumbi 100 vuba cyane byose ni kubera ingufu zanyu nabyo nanjye ndayo bashimira cyane niyo mpamvu ndabasaba kugira ngo mukomeze ugenda mushikira ibikorwa by'abana b'igihugu kugira ngo bize bigende neza ibisigaye wizingiza ko no hanyuma uzoduhakanye. Okay, hanyuma nuko byagenza abasigaye mukomeze ugenda mukora ibyanyu neza ndabose yuko mukeneye kwamamaza navyo turabikora kugira ngo iyi visibility tuba turiko turagenda turonka nimba twaronsa abantu 100 bose bakaza bakabiganiro twakoze nawe ukazana business yawe abantu agenda baraza kuyibona ntaza kuramo n'umuntu umwe agira ide yuko yagira gute aza kuza kubaza ingene bimeze hanyuma bigende neza murashobora kutwandikira ku nimero mubona muri description hanyuma bikagenda neza cyane. Channel ya Wiz Design irimo muri comment ya mbere murabe mushikimwe hanyuma biborohere kugira ngo bigende neza mwakoze.